Kaze nanone makuru n'ibiganiro byacu agezweho muri uno mwanya mwiriwe neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza nga kuri ino moresha kure ya China ya Nyaburundi News TV baresha kure imwe rudende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho aragaruka ku mutekano politike diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye ndabahaye mwiriwe mwese bivanye naho muherereye. Doni njungu nkuru tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya aho tugiye kwibanda ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda aradusumira niyo anayo gutegura ingabo zikabakaba ku bihumbi biharugwa muri bibiri by'abasoda bo Burundi bagiye kurungikwa ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bivugwa yuko bagiye gutangurana urugamba n'uyu mwaka mushasha tugiye gutangura w'2025 mu rwego rwo kugira ngo bashe kuba barahangana n'umwari wa M23 nk'uko byoma bigaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda ratugeraho nuko haherutse by'umwihariko kwinjizwa mu gisoda abasirikare benshi b'u Burundi. Bivugwa ko rero bamaze no kugenda barahabwa by'umwihariko ibigwanisho biremere cyane nk'uko byoma bigaragara mu rwego rwo kugira ngo bace by'umwihariko baritegura kwinjira mu rugamba ruremereye cyane. Ni mu nyuma y'iko rero by'umwihariko hakomeje kuba inama ziremere cyane nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, aho bivugwa yuko rero by'umwihariko umuzarendo Nyamusaraba amaze iminsi nga mu gisagara ca Bujumbura, aho ahamaze arakora inama n'ugwaruka by'umwihariko rubarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure. Mu nyuma y'iko rero by'umwihariko bariko barapanga gahunda zigendanye n'uburyo bashobora kuzotanguza ibindi bitero ku mwari wa M23 nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko amakuru yama aradusumira. Inyuma y'ingamba nshasha zamaze kugenda zirafatwa canga se zamaze kugenda ziratangizwa, mu nyuma yuko bivuga ko habaye ikiganiro ku murongo wa telefone hagati ya President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mugenzi warongo igihugu cacu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bakaba baciye by'umwihariko barakora ikiyago ku telefone, ibyatumye by'umwihariko haza no kuvamo izindi mpinduka ziremere cyane mu burongozi bw'igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biravuga ko rero nyine nk'uko nari namaze kubibararikira wari asanzwe ari umugambi mukuru w'igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo General Kiwewe Songesa akaba yamaze gukurwa kuri iyo mirimo nk'uko bizoma bigaragara. Ibingibi bijyanye by'umwihariko n'abasoda bashika ku bihumbi 200 bagiye kurungikwa ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biravuga ko kandi by'umwihariko ku kirimba cy'umukuru w'igihugu cyitiriwe Ntare Rushatsi nga mu gisagara ca Bujumbura hongeye kwibonekeza ibara rikomeye cyane, aho bivuga ko by'umwihariko nga mu Burundi hariko harakoreshwa amashano ku buryo buremereye cyane. Avuga ko rero hongeye kwibonekeza ishano ry'igikoko nga kuri kuri ibyo biro by'umukuru w'igihugu. Abivuga ko rero by'umwihariko hahise haza abajejwe umutekano benshi mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kugenda baracungera umutekano. Ni nyuma ibiherutse kubera ku rugo rw'umukuru w'igihugu, ibyo benshi batanguye kugenda bagaragaza ko amajambo nawe ubwe aherutse gutangaza amugaragaza nk'umuntu asa n'uri kwitegura gupfa canga se kuba yotanga imihoho mu burongozi bw'igihugu c'u Burundi nk'uko byoma bigaragara cyange nk'uko byoma biratangazwa. Mu Burundi aramaze iminsi hibonekeza ishano ry'ibikoko byibasira cyane cyane ku rugo rwa Evariste Ndayishimiye. Abivuga ko rero ari amashano yoba yaratajwe by'umwihariko n'abatavuga rumwe nawe. Hari n'abandi bavuga ko rero by'umwihariko ari ishano riko riratezwa no mu muryango wa General Ageme Bunyoni, nyuma y'uko bamaze igihe bariko baramwinginga kugira ngo abashe kuba yomukura mwibohero cyangwa se abashe kuba yomurekura, ariko by'umwihariko agaca atabikora nk'uko bizoma bigaragara cange uko amakuru yama aradusumira. Kugeza ubu harakibazwa rero uwo bariko aragira uruhara muri ibyo bikorwa, ndetse benshi nibajye umurwa mu kugaragaza ko rero by'umwihariko bafise ubwoba ndetse banafise impungenge z'ibishobora kuzogaragara canga se ibishobora kuzokurikira inyuma y'amatora, mu gihe akongera gutangazwa neza ko General Major Evariste Ndayishimiye yoba yongeye gutsinda amatora nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko amakuru yoma aradusumira. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye.
twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Niba rugambije ngaha byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 kaze kuri mwe mwese rero mutwumviriza abatwumviriza bari mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi mwese turabahaye ikaze abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini ibihugu byo bitandukanye abari mu Rwanda bari muri Kongo abari muri Uganda Kenya na Tanzania mu burengero bwa Afrika mu maroko bwa Afrika no Afrika yo hagati ku mugabane w'Uburaya Asia Australia Amerika ndetse n'andi hose mwese ndabahaye ikaze cyane. Niba rugambije ngaha ibikagupsonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye byonda ko ijya gato hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ushobora kumenyesha ko dutanguye ibiganiro byacu. Kaze kuri mwese turiko turasozera impera z'umwaka wa 2024 dusatira 2025 umwaka abarundi bagiye gutanguriramwo amatora by'umwihariko yabashinga amateka na nkenguruza amateka. Mwese turabifuriza kuzosozera uyu mwaka neza ndetse tukatangura n'umwaka mushasha neza. Kuri ubu utameze neza bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye uri wowe ugwaye canga utameze neza Uwiteka guhezagire kandi agwa ahaze ibyifuzo byawe. Ikaze kuri mwese turatangurire mu Burundi. Abo mujyango wa Evariste Ndayishimiye botanguye kugira ubwoba nyuma y'ishano rikomeje kugenda ryibonekeza. Aya ni amajambo General Ageme Bunyoni yigeze gutangaza by'umwihariko aho yari ariko yigisha ijambo ry'Imana mu nyuma y'uko naho afungiye mu ibohero rikuru rya Gitega. Avuga ko rero nubwo atari kuriwe kuba by'umwihariko yovugana cange yoganira n'abandi banyururu, ariko hari amakuru avuga yuko Mukasho n'ubundi akunda kuba yosenga cane ndetse bamuzi nk'umwe mu bantu bafatwa nka pasiteri ngaha muri iryo bohero rikuru rya Gitega. Hari amajambo yigeze kuvugwa atari yafungwa nk'uko byomba bigaragara cange biratangazwa. Yaravuze yuko by'umwihariko mu gihugu c'u Burundi heze ingeso yuko abantu bariko barahabwa amashano, abantu bagaterereza abandi amashano mu mago yabo cange wojya ahantu bagaca baraguhereza ishano ukarya utabizi. Ibingibi yavuze by'umwihariko abantu benshi botanguye kugarura ano majambo bayahuza n'ibiriko biraba nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi cane nga mu gisagara ca Bujumbura ndetse ku kirima cy'umukuru w'igihugu ndetse no ku rugo rwiwe aherutse kwibonekeza ikiyoka kinini nk'uko byoma bigaragara. Hari benshi bavuga yuko rero by'umwihariko ari abo muryango wa General Ageme Bunyoni bashaka ko botanga isomo kuri Evariste Ndayishimiye yakomeze kwinangira umutima mu nyuma y'uko yasabwe kenshi kugira ngo afungure uyu General Ageme Bunyoni yahoze ararongora igipolisi c'u Burundi ndetse akaba yarahoze by'umwihariko arakora n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye birimo by'umwihariko nk'ibikorwa by'uko yarabaye umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi, ariko by'umwihariko akaba yaragirijwe ibyaha bigiye bitandukanye nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko byoma biratangazwa. Amakuru yama aradusumira cange yaba aratugera rero by'umwihariko akavuga ko umuryango yo bashaka gutereza amashano Evariste Ndayishimiye. Amakuru arikomeje kugenda aragirwa ibanga, ariko twabwiye n'umwe mu bajejwe umutekano mu gisagara ca Bujumbura nuko ku kirimba cy'umukuru w'igihugu citiriwe Ntare Rushatsi rero haje kwibonekeza cya kiyoka cyagiherutse kugaragara by'umwihariko ku mukuru w'umukuru w'igihugu, ariko kikaza kubura abakica aho bivuga ko rero buhamagaje abajejwe umutekano kigaca kirabura. Amakuru akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya aho umumenyesha makuru wacu nga mu gisagara ca Bujumbura yavuganye n'umwe mu bajejwe umutekano, ariko akaba atemeye yuko rero twotangaza amazina yiwe ku mvo z'umutekano yiwe mu nyuma y'uko aya makuru yaciye aragirwa ibanga. Biravuga yuko rero by'umwihariko ku kirimba c'umukuru w'igihugu cyongeye kwibonekeza aho Evariste Ndayishimiye yari yiteguye inama by'umwihariko yamuhuzaga n'abandi bategetsi bakuru b'igihugu. Inama ikaba yaje guca irasubikwa kuko byoma bigaragara. Biravuga ko rero n'ubungu babajejwe umutekano rero bacungeye ugo rugo nk'uko byoma bigaragara cyangwa kuri icyo kirimba cy'umukuru w'igihugu. Icyakora bivuga ko rero bitabujije iyo nama kuba rero dore yuko umukuru w'igihugu aca n'ubakishije ibirimba by'umukuru w'igihugu byinshi ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, ariko benshi barakibaza impamvu y'ibyo byose, barakibaza aho ibyo byose biriko biraturuka naho biriko birava. Hari n'abatajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko rero batewe ubwoba ndetse barafise impungenge ku mutekano wabo, aho bivuga ko rero by'umwihariko bishobora kuzoca birakurura
intugunda canke ibindi bibazo nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero nuko rero by'umwihariko umutekano ukomeje kugenda urakazwa ku ngo z'umukuru w'igihugu nk'uko vyoma biragaragara canke birasumira, ariko kandi ukabivugwa yuko nawe akomeje gucungirwa umutekano mu nyuma yuko abona yuko yoba yatererejwe amashano. Hari abatanya umunwa rero bakavuga ko iryo shano ryoba ryaratewe n'abo muryango wa General Agwe mu Bunyoni mu nyuma yuko rero by'umwihariko bamaze igihe baringinga Evariste Ndayishimiye kuba yofungura by'umwihariko uwiwabo mu muryango wabo akaba yarabyindangiye, abandi bagaca baravuga yuko rero by'umwihariko ari abo kwa Petero Nkurunziza by'umwihariko umuhisi wazo aratwara igihugu c'u Burundi, ariko kandi bakaba bavuga ko ari abo umuryango we bashaka kwihorera kuri Evariste Ndayishimiye, bashaka kumubuza ko yokongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirijwe nga mu Burundi azoba muri 2027. Turakomeza kubatohoreza bigendanye n'ayo makuru by'umwihariko tukirenga mu Burundi. Biravuga ko abasoda bakaba ibihumbi 200 aribo bari kwitegura kurungikwa ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ntihigeze haratangazwa igihe bazorungikirwa, ariko bivugwa yuko rero bazarungikwa mu rugamba ruzotangurana n'uyu mwaka, urugamba kabuhariwe, urugamba by'umwihariko ruzotanguranwa n'abayobozi bashasha, haba urongoye abasoda b'abarundi muri Kongo ndetse n'urongoye by'umwihariko n'umukuru w'igisoda ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nk'uko vyoma bigaragara canke nk'uko byo biratangazwa. Nyuma y'igihe kirekire rero by'umwihariko nyuma y'igihe kirekire General Kiwewe Songesa nk'uko vyoma bigaragara ariwe arongoye igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akaba yamaze gukugwa kuri uwo mwanya. Liyetona General Banza Mwilambwe Julius niwe by'umwihariko mugaba mukuru w'umushya wa FARDC, akaba atsimbuye General Kiwewe Songesa Christian nk'uko vyoma bigaragara ndetse byamaze kugenda biratangazwa. N'impinduka zabaye nyuma y'ibiganiro bimaze iminsi rero biravugwa ko vyabaye hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse by'umwihariko na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, wamusabye yuko niba yifuza ko yokongera kumurungikira by'umwihariko ko yokongera kumurungikira abasoda by'umwihariko ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwihariko yoca by'umwihariko arakora impinduka mu gisoda ca Kongo mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko bace barafatikanya by'umwihariko mu kugwana n'umuhari wa M23 nk'uko amakuru yamara dusumira. Bivuga ko rero Félix Tshisekedi wamaze kumunywanyi wa Evariste Ndayishimiye by'umwihariko akunze kumvira inama ziwe mu nyuma yuko afata Evariste Ndayishimiye nk'umwe mu bagenerali bakomakomeye cyane bagwanye mu muhari w'abaroberi muri CNDD-FDD, mu gihe Evariste Ndayishimiye we aca ari umusivile. Amakuru yihuse akomeje kugenda aravugwa. President Félix Antoine Tshisekedi alongoye Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yashyizeho umugaba mukuru w'ingabo mushasha muri zimwe rero mu mpinduka zikomakomeye cyane kandi by'umwihariko nyinshi akoze mu buyobozi bukuru bw'ingabo kuva intambara n'inyeshamba za M23 rero yakongera kubura mu mpera z'umwaka 2021. Lieutenant General Banza Mwilambwe Julius yaragizwe umugaba mukuru w'ingabo, umwanya rero atsimbuyeho General Kiwewe Songesa Christian wari uriho rero kuva muri 2022, we wagizwe umujyanama mu bya gisirikare wa President Tshisekedi. Itangazo ryarasomwe mu Gifaransa kuri radio ndetse na televiziyo by'igihugu mw'ijoro ryejo nk'uko vyoma bigaragara ryejo kwa kane, riragira riti bitewe no kuba rero ari ngombwa kandi byihutirwa, inama nkuru rero yarateranye ku gitekerezo cya guverinoma itegeko by'umwihariko Banza Mwilambwe Julius yagizwe umugaba mukuru rero w'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zizwi nka FARDC. Impinduka kandi zibaye canke zivuzwe mu gihenga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwihariko hakomeje kuvugwa ingwano zikaje zikomeje kwibonekeza hagati ya FARDC ndetse n'umuhari wa M23 muri teritwari ya Rubero mu ntara Kivu ya ruguru mu burasirazuba bw'icyo gihugu, aho bivugwa ko M23 yigaruriye uduce twinshi kuva mu mpera z'icyumweru giheze. Utwo duce by'umwihariko twiyongera ku bice rero binini M23 isanzwe yarafashe muri teritwari za Masisi, Rucuro ndetse na Warikare. Inama yari kubera i Rwanda rero muri Angola ku cyumweru giheze ku igenekerezo rya
2015 hagati ya Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku buhuza bwa Perezida João Lourenço yari yitezwe kugeza ku masezerano y'amahoro. Ku munota wa nyuma rero by'umwihariko ntiyabaye kubera kutumvikana ku ngingo ijyanye n'ibiganiro hagati ya RDC n'umuhari wa M23. Raporo y'inzobere z'umuryango w'abibumbye n'ibihugu byinshi byo mu burengero bw'isi bishinza u Rwanda gufasha uwo muhari w'inyeshamba, ibyo u Rwanda na M23 rero bakomeje kugenda barahakana. Umuhari wa M23 rero uvuga ko uharanira uburenganzira bwawo nk'abanyekongo biganjemo abatutsi, uvuga ko rero bambuwe uburenganzira n'ubutegetsi bwa Kinshasa burongoye na Perezida Tshisekedi nk'uko bizuma bigaragara. Mu bandi bashyizwe rero mu myanya harimo rero Lieutenant General Icyaligonza Nduru Jacques wagizwe rero umugaba mukuru wungirije w'ingabo ujejwe ibikorwa bya gisirikare, operation n'ubutasi bwa gisirikare muri FARDC ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Hari kandi na General Major Makombo Mainaminai Eja Loga wagizwe rero umugaba mukuru wungirije ujejwe ubutasi bwa gisirikare muri FARDC. General de Brigade Mulume Odengwa Balola Aja Barchimansi yagizwe umugaba mukuru rero wungirije ujejwe za operation z'akataraboneka muri FARDC. Naho General de Brigade Katende Batubadira Benjamin yagizwe komanda wungirije ujejwe za operation n'ubutasi mu mutwe w'abarinda Perezida Félix Tshisekedi. Perezida Tshisekedi rero yarashyizeho abakuriye uturere twa gisirikare cyangwa zone defense mu gifaransa, ndetse n'abakuru rero b'ibigo bya gisirikare bya Kitona ndetse na Kamina, ibice by'umwihariko bikunze kubasigwa n'ingwano. Impinduka zikomeye cyane mu buyobozi bukuru rero bwa FARDC zaherukaga mu kwakira mu mwaka wa 2020 ubwo Tshisekedi yagenaga rero Chiwewe wahoze akuriye umutwe rero w'abasirikare bamurinda nk'umugaba mukuru rero w'ingabo mu mavugurura. Ibiro bya Perezida byaravuze ko yari agamije kunoza imikorere. Ibyo tuzi ku mugaba rero mukuru mushyashya wa FARDC reka duce turabinyuramo gake gake, ibindi tuzoca turagenda turabigaruka mu biganiro byacu bitaha. Yitwa Lieutenant General Banza Milambwe Julius, ni umusirikare mukuru rero wize kugwanisha imbunda za rutura nk'uko byoma bigaragara. Mbere yuko agirwa rero umugaba mukuru w'ingabo yari umukuru rero wungirije w'itsinda ry'abasirikare baba hafi ya Perezida mu kazi ka misi yose canga Maison Militaire wari ujejwe operation n'ubutasi mu rwego rw'abarinda Perezida Tshisekedi. Abonwa nk'umwe mu bizerwa cane ba Perezida Tshisekedi, ndetse yigeze kuba komanda hungirije w'umutwe uzwi nka Grande Republique w'abasirikare barinda Perezida Tshisekedi. Yazamuwe ku ipeti rya Lieutenant General mu mwaka wa 2020 nk'uko amakuru yoma aradusumira cange nk'uko yoma aradusumira. Amakuru akomeje kugenda aravugwa rero by'umwihariko nuko n'ubundi gahunda z'ibiganiro byogombaga guhuza abategetsi bombi nubwo byasubitswe byaberaga i Rwanda mu gihugu cya Angola nk'uko amakuru yama aradusumira cyangwa se yuma aratugeraho akomeza kugenda agaragaza ko byahungabanye. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aratugera muri uno mwanya akaba ashimangira ndetse aranerekana neza yuko abategetsi ku mpande zombi ku ruhande rwa Angola badasinziriye, bakomeje gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo bace barafatikanya cange bace by'umwihariko bararabira hamwe rero ingene bashobora kuba bofasha cyangwa se ingene bashobora kuba bofasha abategetsi ku mpande zombi nk'uko byoma bigaragara, bace by'umwihariko barabashikiriza cyangwa bace barabafasha kugera by'umwihariko ku cyo twakwita ibiganiro by'amahoro nk'uko amakuru yoma aradusumira cyangwa aratugeraho. Bivugwa yuko nyuma y'ibiganiro byasubitswe by'umwihariko ku ruhande rw'abategetsi bombi nk'uko amakuru yoma aradusumira, Perezida João Lourenço yahamagaye by'umwihariko Perezida Uhuru Kenyatta akijyaho zarongoye igihugu ca Kenya kugira ngo yongeye kugarukana ijambo muri ibyo bikorwa nk'uko amakuru yoma aradusumira cange amakuru yoma aratugeraho. Amakuru yibutsa adafite ivumbi akomeza kugenda aradusumira no kure ho hagiye gutegurwa ibindi biganiro biremereye cyane
bishobora kuzotuma rero z'umwariko noneho umwanzuro ufatwa. Haramaze igihe rero z'umwariko Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo irashinze igihugu c'abanyi c'u Rwanda gufasha ndetse no gutera inkunga umuhari wa M23. Ibikorwa by'umwariko byaje kwamaganirwa kure no ku ruhande rw'u Rwanda, abwo u Rwanda rugaca rurashinza Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo n'igihugu c'u Burundi gufatanya n'imihari itandukanye yiganjemo by'umwariko yasize ikoze ihonyabwoko by'umwariko mu Rwanda mu mwaka w'1994 nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru yoma aradusumira. U Rwanda by'umwariko rushinzwa gutunga abasirikare ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko rukabikana ahubwo rukavuga ko rero goshizeho ingamba z'ubwirinzi kabuhariwe, ingamba by'umwariko zashyizweho mu rwego rwo kugira ngo zifashe by'umwariko gucungera umutekano igihugu c'u Rwanda ndetse n'abanyagihugu bacyo, mu nyuma y'uko rero imihari irimo nka FDLR igizwe n'abasize bakoze genocide mu Rwanda mu mwaka w'1994 barakomeje kugenda barakorana n'igisirikare cya Kongo, ndetse bakomeje kugenda bagaragaza ko bashobora kuzohungabanya umutekano w'igihugu c'u Rwanda nk'uko amakuru yoma aradusumira. U Rwanda ruvuga ko rero ruzokuraho izo ngamba z'ubwirinzi mu gihe by'umwariko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nayo by'umwariko yoba yaramaze gufata ingamba ziremereye cyane by'umwariko zo kwirukana umuhari wa FDLR nk'uko amakuru yoma aradusumira. Kongo yoba yarifuje yuko rero izo ngamba z'ubwirinzi zokurirwaho by'umwariko rimwe by'umwariko no gusenya FDLR ku Rwanda rubitero twati ruvuga ko rero Kongo ikunze guca yisubira. Mbashimire kubana natwe 5 kuri 5 makuru n'ibiganiro byacu tutigora twashizaho, twongere gusoma amasaha imbere turabira hamwe ido nido n'andi makuru abagezwa ari karavugwa.